urumva rero zijya ni ngwano z'inyungu ingwano z'inyungu iki kiba gifise kandi ikindi naco none erega Israel ikirarenga bijya bintu Israel ikirarenga nijya sintambara yayo rero kuri monde ya business nivyo amasoko arahungabana amasoko arahungabana kuko urumva bavuga yuko akagunguru k'ibitoro ico bita barriere gashobora kuduga ku dolari cyane n'umusikari kuri 75 urumva rero kandi zidolari cyane mu gace kuri 75 kibaza urumva rero ico naco ni ikintu nibaza yuko nibaza ahubwo ko bitarana ba urumva rero kubaho uno munsi ugaca wumva rero bwa Bushinwa aribwo bushorera cyane hariya so turabona yuko mengo nta ntambara y'isi ya gatatu ishobora kuba ariko kera kabaye hirya y'ejo Trump arahagurukije indege agiye kumena hariho icyo bita bunker ya mbere novuga yari hingura uranium muri Iran novuga niyo yari ikomeye ishobora kuba Yo, what's up guys? Ndizera ko meze neza. Karibu kandi for the next episode. Niteka ridasanzwe kwamana namwe tuba turi kumwe kubera tuganire ibintu bitandukanye cyane muri monde ya business. So umva rero ari iteka ridasanzwe kuza ngaha tubaganira kandi n'ivyiyumviro mu duterera canke impanuro muduha byose tuba twibona kandi tunabashimira cyane. Nejo bundi ukabona akantu ntibibagire kugasiga muri commentaire yaba kakunejereje canke akantu ko kunegura. So rero thank you so much kuba taragira subscribe. Make sure you make subscribe guys kandi waza ko byo duhimbara. Ntacyo bitwaye fyona ngaho kuri munsi ugire s'abonner canke subscribe again ushire ko n'agakengeri peut-être nishaguhimbara uzogirene uzogisangize n'abandi. So Mr. Kibo, welcome back again bro. Asante sana kabisa boko ndishimye kuba ndi kumwe nawe ubwa kandi. Alright. Abakunzi ba WTB ngo bari badukumbuye cyane hari Mr. Mike nibaza yuko tutari update cyane kuri turi babiri cyangwa batatu ariko nibaza yuko yari uwundi mwanya mwiza wo kugira ngo dusubire kubasangiza ibyumviro n'ibiganiro byiza muri monde ya business muko ya abantu benshi barakunze kibaza bati bujyanye business arinye birakunda cyangwa reka dufate nk'abarundi cyane nibo nkunze kumva ico kibazo bitatu bataranabimenya birakunda ntibikunda bimeze gute birakunda kuba turiho kuba tukibivuga kandi tukabivuga tukibikora uko bikunda ko iyo tutaba ari bikunda tuba twaragiye twarimutse kuko nibaza ko twebwe tutari muri babandi bavuga ngo niyo fashion yanje turagerageza ariko turagerageza mugabo idushika dushobora kuba ikwiza. That's what's up. Okay, very quickly reka tugene tunyaruka kuri topic y'uno munsi ngo intambara yeruye ari Iran na Israel mugabo tugira nkuko tubona umuhebwe akomera akaba n'umu president bivuga ko yubashwe cyane mu isi w'igihugu cy'igihangange aravuze ati twafashe ingingo yo kwinjira muri ntambara tumugabo sindashira ko kadomo ariko ndabahaye indwi zibiri kugira ngo bashobore kuba bamanitse amaboko umuyobozi w'ikirenga naho wa Iran ntihuraho twebwe ndishobora kumanika amaboko naho muvuga ko mushaka kunyica ariko je munyisha ntambara ntizobeheza ubita Khamenei inyuma rero iminsi cyane ko yavuga yuko ari n'intambara yo navuga y'ubwigenge cyangwa y'ubukingira kutabwogerwa kwa Iran rero haheze iminsi nk'itatu nyamba ntihenze mu masaha
y'inyuma y'umutaga ngaho iwacu tuza tubona amakuru tunatanguye kuvuga ati za ndege zo muri Amerika batinya na bya bisasu birahagurutse ari zitatu zerekeje muri bamwe bavuga ko zigiye Buraya kugira escale abandi banavuga ko zirabandanya muri Iran mw'ijoro mu gatondo mw'ijoro nta buru nyinshi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku marezo social cyangwa ku bitangazamakuru bikomeye cyane mu gatondo tubona Trump akazi twari tugahejeje. Yes. Akazi yaraye agahejeje. Ku bantu batabimenya neza nubwo yuko ari za ndege zimwe karuhariwe za leta zunze ubumwe za Amerika ama B2 bombers zimwe zitaba detecte n'amaradar kandi zifise bombe zishobora kumena na za mabunker namwe ugezena. Ariko dusubiye inyuma gatonyi intambara yatanguye gute? Intambara yatanguye ari Iran na Israel, gusa abantu benshi barabizi Israel na Amerika nico kimwe ni bamwe. Ntanaguciriyemo ahubwo bavuga yuko kuko sindabijemo cyane mugabo mu mateka bavuga yuko Israel bujye hajya gace ibamwo bavuga ko yagahawe na Nations Unies umengo muri za sinuka neza mugashaka ko za 45 nyuma y'ingwano y'isi. Yego rero ababizi neza bo bavuga yuko kagera aragahugu canka abantu Amerika yiterekeye ajya kugira kayicungire ibihugu by'abarabu nkuko babivuga. So none ku bwawe bibaza yuko ni igiki cyatumye Israel itera Iran ijya ntambara yatanguye gute? Imbona imvano niyi kuko urumva turiko turavuga ibinyi abantu bashobore gutahura twongere gabe tubizana no muri monde ya business twumva ama impact bizogira canke bigiye kugira mu isi. Imvuna imvano ni bya bindi by'ibihugu igihugu cumva ko ari gihangange. Reka twitize iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwabwiye Ukraine ati tugeneye ko mwinjira muri OTAN kuko kwinjira kwanyu muri OTAN muri mu marembo y'igihugu cy'iwacu twebwe tuza kubona ko umutekano wacu bangamiwe. Rero Israel nayo ciritora ati twebwe Iran utunga bombe nucléaire ukuhungabanya umutekano wacu ntazobangamiwe abantu uzobangamiwe. Ati rero twebwe Iran dukeneye kuyibona tunze izi bombe nucléaire. Iran nayo twebwe turi igihugu cikukiye kandi turi igihugu cifashe kuki tutayitunga. Nibaza imbona imvano niyo Israel nayo turahumva. Israel nayo ntibishoboka. Ati ahubwo nyuma ari byo ko tumaze iminsi tubakurikirana cyane turiko turababona ahantu hose mwateguye birindiro by'igisirikare ibi ahantu hose muri ko mwategura kuzokorera iyo bombe twaje tuhamena. Okay, ku bantu bavuga yuko ego Israel yaragira hamena iraharasa mbere haraba n'amadega akomeye ku buryo mbere n'ibihugu by'ibihangange n'ubwaho bihanganye na Amerika atanagimwe cigeze n'ubwa gihaguruka cyangwa gifata umurongo ufadika. Ku bantu bavuga yuko ishobora kuvamwe intambara y'isi ya gatatu y'isi naho byumva gute? Ico je sindacibaza kuko remedia canke ibitangazamakuru bikomeye rimwe na rimwe hari ibintu bitangaza navyo biri muri monde ya business ariko baradandaza amakuru. Mugabo uri kurora ino ntambara ntabwo intambara ya gatatu y'Isiragoye igoye gute? Icambere uno munsi hari ibihugu byinshi by'ibihangane kandi hari ibihugu byinshi biriko biragerageza kwiyubaka biriko biragerageza kwiyubaka mu buryo by'ubutunzi usumba cyane ku ivyo bintu byo kuja guhangana. Nk'akarorero nk'Ubushinwa n'umuzi ugira ubutware mu ntambara yeruye urabona yuko bigoye kuko bo bafise igicapo cyabo ariko bashaka kuja gushika bitandukanye n'ibyo by'Ubufaransa bitandukanye n'ibyo bya Leta n'Ubudage no munsi sinibaza yuko ari igihugu coroshe kuza gukwegera muri ibyo bintu. Niyo mpamvu urabona ibihugu by'ibihangange membo hari havyirabiye hi aba none intambara y'Uburusiya na Ukraine Putin avuga ati Mr. Tundabanda Ukraine ndabanda yejeje aranatanga gasopara avuga ati igihugu cyose kija mu ntambara ceruye capangana naco. None uno munsi navyo ibihugu byabwira Ukraine ko bishaka kwiza muri OTAN ko bizoyifasha birayirumbika utugwanisha muga ntibishobora kuja mu mugaragara. Ni ibi rero bya Iran na Israel. Putin nahatigeze
avyerekana cyane n'Ubushinwa bwo ku mugaragaro bwaravuze ko bushigikiye Iran mugabo Putin ntatigeze abivuga ku mugaragaro urabona nawe yuko ashigikiye Iran kuko nyamba ntanihenze yaravuze ngo Iran ngo narabugenda barunke birwanisha ngo bambwiye ngo yabara ngo barishoboye no kuvuga ngo urabona yuko ari ibintu bimwe bimwe dashobora kwishoramo uko bavuga ati ibintu biza gukwega iki ni ibi sivyo dushaka no kuvuga ngo nkuno munsi nyumva ntihenze ejo Putin banamubajije kandi kuvijya ntambara yazanye ngurumva ngo Barusiya ngo ni ibice 20 nasi ngo 15 by'abayahudi ngo nabo n'Abarusiya urumva byumvikana ntashobora kuja kwikora mu yabivugiye St Petersburg kuvuga ati kuja rumba re gutera kuja ni nkuko ari kuvuga ni sha naravye kuja mujya ntambara nsanga urumva ni nkuko kunditi ngo ubangurukanya abavukana ararangamiza ndavuga ati okay Iran na Israel bafite ibyo bapfa n'ibyo mugabo nanje muri Israel ni kwikora mu nda urumva rero zijya ni ngwano z'inyungu ingwano z'inyungu iki kiba gifise kandi ikindi naco none erega Israel ikirarenga bijya bintu Israel ikirarenga n'ijya sintambara yayo byaba ndi gusa umuntu agusonje ibituga zakubwira ati kofu ryo muntu ndagushigikiye urumva rero zijya n'intambara ziba z'inyungu y'igihugu cyangwa kiriya mugabo ntabwo kajya n'akantu gato badashobora noneho nk'ubu urabona yuko n'amamedia yose agucecetse so turabona yuko umengo nta ntambara y'isi ya gatatu ishobora kuba ariko kera kabaye hirya y'ejo Trump arahagurukije indege agiye kumena hariho icyo bita bunker ya mbere novuga yari hingura uranium muri Iran novuga niyo yari ikome ishobora kuba mu bujakuzimu yarashika nibaza yuko ubishize gerekanije mu Kirundi neza ni yamazu abari mu mahanda n'amahandaki niko sinzi ko ariko ego nibaza n'amahanda n'amazu ni yamazu aba yubatswe musi y'ubutaka canke so rero iyo Fordo ifise profondeur yo bishika nko ku zirenga imetero 90 indwi yose heze Israel yagumye komindura isaba Amerika ati zana izo ndege zanyu tubomore muri Fordo niho habitse bisasu kirimbuzi canke ibi byofasha Iran gushaka bisasu kirimbuzi ni muze tubibomore hakiri kare itarabikora rero kera kabaye turabona muri weekend nkuko bivuze Trump arahagurikije indege baragiye barahasatuye ariko igitangaje cyabaye niki barahamenye bahejeje kuhamena nkuko nabivuze mu gatondo Trump tukazitwara tugahejeje Khamenei uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran niho uraho mwihenze kuko hajya ahantu mwamenye nta kintu na kimwe cy'akamaro mwononye uretse inyubako nazo nyene tutomara n'indwi zitatu tutaraheza kuzisana inyuma yaho niho nibaza ko mu joro ryakeye hasubiye kuboneka andi mafoto y'amasatelite yerekana amakamyo ari hajya ahantu imbere yuko bahamena umunsi imbere yuko bahamena amakamyo bahagaze byerekana yuko bashobora kuba byankenerwa byose byari biriyo barabyimuriye handi hantu hatara ari navuga yuko bashobora kuba barunguruje 400 kg za uranium arishi ego urumva rero ibyo byose ni ibintu bikwereka yuko bajya ba Iran nayo yiteguye kandi n'ikindi bikwereka yuko Iran umugambi wayo udashobora gusubira inyuma Okay, twavuye novuga mu busesenguzi bw'intambara naho tutari abantu novuga aba specialist b'intambara reka dunyaruke tuje muri monde ya business. So turumvise ibi byose byabaye last week ni nka update kugira abantu bashobore gutahura what's going on. So ni yihe impact iyi ntambara canke kutumvikana kw'ibihugu byose yoba igiye kugira ku butunzi bw'isi muri rusange, ndavuga tutibagiye n'ibihugu byo muri Afrika iwacu, eske hashobora kuba iyihe navuga ngaruka kuri ibyo byose? Kuko narumvise n'abantu batagwa kuvuga ngo ibitoro sinzi ngo bumva gute. Uriko uraraba inyuma yuko Amerika iteye Iran ikintu ca mbere yakoze uretse gusanga kuvuga ati ibi byose mukoze
Israel nitegereza kuzishura ariko urabona inyuma yaho baje batangaza yuko bagiye kugara irya Detroit Dortmund no kuvuga ngo nayo bavuga yuko ibitoro 20% z'ibitoro isi yose ikoresha ica mu irya koridoro kandi rumva ikindi naco Irani ibi bihugu byose byo muri Moyen-Orient urabona yuko byose bisanzwe petrol ibintu byose bitoro niyo musanzwe ni nkabo babihingura kenshi burya dusubira inyuma gato naho wumva no muri Afrika canke handi hantu hari ahantu bimba bitoro burya byinshi naho byimba bihingurirwa hariya rero urumva ya koridoro ibitoro byinshi bicamwo bija muri mu Bushinwa no muri Amerika nyine 20% z'ibitoro isi yose ikoresha bicanga rero no kuvuga ngo Iran yatangaje ko igira ihugare kandi ndavye ku masanamu mu gatondo bavuga ko bashobora kuba batanguye no Amerika nayo cyakoma induru ibwira Ubushinwa ati huraho kuko muzi yuko kubera izi yuko byinshi bishoka mu Bushinwa ati bwira Iran ireke kugaragaho naguciriyemwo jewe ndi mu bantu bizera neza yuko ivyo Amerika yabikoze izi neza novuga ama moyen de pression canke ivyo Iran ishobora gukora comme retaliation no kuvuga ndizera yuko Amerika yari yiteze yuko Iran ishobora kuhavizaja kugara Detroit Dortmund mugabo ari ikintu gitangaje naco sikindi nuko ugiye kurabije Detroit Dortmund ibikoresho ibintu bicaho bija muri Amerika ni nka 1/5 ibintu bija muri Amerika ibindi nabyo byinshi kate nyinshi cyane isumbi izindi zose nayo ija mu Bushinwa rero je kubona rero yuko ndayibuze kuri cyo bavuze yuko Amerika yabwiye Bushinwa ati genda ubwire Iran novuga yuko ari nka Amerika ishatse novuga kugirane kwishima canke ko kwakuntu umuntu aba ironique nuko bamubwira kuvyoga nuko Ubushinwa ati muri babwiye bahareke mu gihe kibazo ati bimubwira ariko bwiye naco niyindi karata nziza Iran iza kubikinye ku rundi ruhande kubera avuga ati okay uno munsi Ubushinwa nibwo Amerika itinye no munsi kandi baraduteye ntaco mwigeze muvuga uretse yuko mwaravuze mugabo nta kintu mwigeze mutwereka gikomeye cyane numva kivuga iravuga ati okay dukoze kino kintu Ubushinwa buraza kumva ko bigira ikibazo nabwo bushobora kuza gushira pressure kuri Amerika cyangwa buza gushobora kuduza igitutu ushobora kuza kuduza igitutu Amerika nayo gatuma igira imera nk'ibanje guhesha ni Amerika neza guhesha ubu Iran nayo kubera Iran burya ingufu zo gutera Israel ntugire ngo irazuza nibaza gusa yuko izo guhangana na Amerika ntazifise mugabo izo guhangana na Israel rero ishobora kuvuga ati kugira dushike ku mugambi wacu dutekanye reka turabe tumere natwe nk'abashize pressure kuri Bushinwa Ubushinwa nubwo buraza kumera nk'ubudugije akariro Amerika nayo ishiza kumera nk'igabanije akariro hama natwe citugira iki cyo umwanya mwiza wo kwihora Israel ivyo rero bariko dusabye kurondera amahoro tuze kuvuga ati turondera amahoro mugabo cyitwa ko tumanitse kuko nk'ubu kuvuga Amerika ngo mbwiye ngo Iran ngo yuko dusaba amahoro Iran nayo gucuvuga ngo yego ntango baranumva icumenga ni datahuritse rero kuri monde ya business nivyo amasoko arahungabana kuko urumva bavuga yuko akagunguru k'ibitoro ico bita barriere gashobora kuduga ku dolari cyane n'umusikari kuri 75 urumva rero kandi izo dolari cyane numva kacaje kuri 75 nibaza urumva rero ico naco ni ikintu nibaza yuko nibaza ahubwo ko bitarana ba urumva rero kubaho uno munsi ugaca wumva rero bwa Bushinwa aribwo bushorera cyane hariya urumva ko ari ibihano bikomeye kandi noneho turetse n'Ubushinwa yuko aribwo buronka quantity nini ujya na Amerika biraza ko ikora kuko ifise ibihugu bigenzi bikeneye ijya koridoro bikeneye rero igihugu rero kigenze cya Amerika kizi ikibazo na Amerika ibwize ikibazo kuko nituje kure ujya hari ibihugu byinshi byibereyeho kubera mu support ibindi bihugu urumva rero Amerika kuba idafise ibihugu nabiri iriko export kubera bagira ngo tubafatiye ikintu turiko turabafasha iki ubuherutse twaravuze kuri stock market turavuga kuri crypto wibaza yuko ari iyihe impact ishobora kuba kuri
stock market canke muri marché ya crypto canke muri marché financier en general? Muri marché financier en general nibaza yuko nibubona igihe Trump abitangura kuvuga ivyo gutera Iran, urabona yuko wewe market na stock exchange yabanje kugara niho abantu batanguye kuvuga ati Trump ashobora kuza gutera Iran no musi mwijoro canke ejo kubera ko ati isoko muri Amerika ryugaye. Nukuvuga yuko ni vya bihe tuba tubona ama volatility atatekaniye abantu batari bategekanya ko ashobora kuba ukazibona kubera ikintu kanaka uzibona isoko riravumbutse cyangwa uzibona rirakorotse riraduze n'ubusanzwe ni bya bintu biba ni bya bintu biguma biba abantu batari bibaza mu masoko urumva rero bihungabanya ubutunzi muri rusange. Je nibaza yuko ingaruka zo ni nyinshi, ingaruka ni nyinshi. Abagwiza tunga baca batangura gukora imitahe yabo mu maseta mwamwe kubera yuko bataba bizeye neza amasoko ibiriko biraba. Mugabo rero par contre no munsi kera kabaye cambona umwanditsi imbere n'umuntu rurangiranwa ku isi Robert Kiyosaki no munsi ntihaciye yandika ati nyamuneka nimwikura amafaranga yanyu mugure inzahabu mugure asset mugure nyimba real estate mugure na bitcoin ati kuko amafaranga agiye gucika impapuro. Ibyo navyo bivuga kwiye urumva uri kuraraba hariho ibintu bakwita ibi bidandazwa biboneka no kuvuga nk'ubu bavuze yuko ibitaro bigiye kuduza ibeyi no kuvuga ibintu vya importation ibi bintu byose nk'ubu yego ibintu byo gukura ibidandazwa mu bindi bihugu babitwara mu bindi bice bizimba no kuvuga rero umuntu yari yakoze investment mu ivyo bintu urumva ashobora kunguka cyane cyangwa agahomba cyane urumva amahirwe menshi nayo guhomba cyane urumva rero ucumubwira nti kuri ivyo bintu hiyo muri hari ubundi hari handi hantu ushobora kuinvestisa byoroshe kubera nk'akarorero iyo turiko turavuga amaoro je nibaza yuko uko je wenda byumva ntituba turiko turavuga inzahabu zazindi tuba duhejeje kw'imbungo nyene ni turavuga amarengo tuba turavuga amarengo rero urumva amarengo nayo ni ibintu n'ubu nogenda kugura ibiro 500 canke ibiro itona 100 nkashira mu nzu canke genda kubitsa muri banki canke ahandi bivanye nuko babibika bo bamaze kugera ku rugero canke bakabitsa mu mabanki n'ahandi mu mabanki rero bijya navyo n'ibintu ni ikintu kitabora nta ubwato buza kuba buri mu mazi ngo bakubita ibombe canke ngo bamwugarireko ngo uze gusanga habaye ikibazo niko rero nuko uca usanga isoko rimwe rirapfa irindi rikadoga nico gituma ejo nabonye umuntu yanditse kuri stati ngo uyu ni umwanya mwiza w'aba traders. Definitely. Nabonye umuntu yanditse kuri stati ngo ni umwanya mwiza w'aba traders ariko naho kandi bajayo mugabo binengesera risk management kuko kuba rikide umwanya n'umwanya biba vyoroshe cyane. So rero twitege kuri imvururu cyangwa kutumvikana twitege iduga ry'ibiciro maybe not gusa je ndizera yuko Petr ashobora gutora umuti ibiganiro bikaba ugasanga je nibaza yuko intambara yo rega yaheze intambara yaheze ariko nibaza yuko kuba nawe uvuga yuko Iran ikibiki akabanga erega nibyo abantu nibuza wumva abantu bakwihwisha ngo bariko barakora canke Iran ndabijya mugambi ishobora no kuba yari guteje kure akabanga ifise nakandi ko ndakubwira yuko ishobora gushira pressure ku Bushinwa kugira Ubushinwa buyikarumira Amerika umwanya mutoyi hama nayo yihore Israel na yakanya gatoyi hamare bacha bavuga ati okay ubure Israel nyumvishaga nize bacha bavuga ati Israel niyo bandanye twataka twebwe turivuna bavuga Amerika izo kugira Israel ngo rekevya bintu bica vyitwarira yuko ari seserof turahagaritse umutwoganira mugabo urumva kubwira uno musame Iran ngo reka bica biza kubona ko menyemanitse amaboko navyo nivyo badashaka kumva. Yeah, very good. So guys,
twama tubivuga this is the right time to buy. Yeah. Umwanya mwiza wo kugura minsi yose ugura iyo byakorotse ntugura iyo byaduze. nico tugasozera ko batoye nico abantu benshi bakunda kugira ko ivyo bibazo. La fois passée hari umuntu by the way n'umuntu twize ku ishure ku kigo kimwe kera. Sinari nzi yuko nawe yaba yaramaze kumenya cyangwa kwinjira mu monde, urabona yuko abantu umenya ivyo barimo mu biganiriye. La fois passée il y a moi nabonye yandikiye ngo ndakubaze none abantu ngubona ngo bigeze ngo bujye ngo ntakuntu ngo umuntu yogurisha ngo gukora mu nyungu yiwe ngo hama ngo ko atamuntu ngo azukuntu ngo bigenda. Bona shenda mubwira nti rero mwana wa mama umuntu wese afite target. Iyo ugiye kugura ikintu biyika ufite target. Cyambere ura umutaye wakoresheje kuko uretse ubusazi bw'abantu cyane bwacu biragoye kubuza gufata ikintu waguze 100 kije kuri 100 bivanye n'umwanya, bivanye n'agaciro wowe kuvye 100, bivanye n'agaciro kandi uvye 100. Ko ushobora kugurisha reka dufate no kubiharage. None ibiharage wabiguze biri ku 1000 bikaca bija ikiro gaca kija kuri 4 ntobigurisha. Uba wizeye ko uzigurisha biri kurangara. Abantu babiteze inyungu y'umurenge. Inyungu y'umurenge rero imbere yuko ubanza kuraba ahantu ko yo mahera w'investishije mu cyo kintu ugaha agaciro ayo mahera bivanye n'ingana ngana ugacoha agaciro ayo mahera nayo y'uno munsi bivanye n'urugerageze. Hama ugaciro aba ya mahera y'uno munsi ukavuga ati okay uno munsi nashobora kugura iki. Usanze rero ibintu ashobora kugura nabyo byogira impact nziza muri kazoza gusumba kuguma ubikirije cya kintu. Vomye yuko kiya kintu cyo kishira ku isoko amukaronka amahera menshi bacikora undi mugambi munini. Cyane ndamubwira nti wowe aba mahera w'investishije urabingana ngana uraba agaciro wahe ico gihe urabona agaciro yaho no munsi urabona target wari ufise cy'umutima uzo guhana ucugira ico nyene. Akajambo kanyuma ku bantu bari muri crypto cyangwa bari muri digital asset. Je mbere sinkikunda kuvuga ngo crypto mboga digital asset cyangwa les active digital. Akajambo kanyuma naka bo ni bakomeze kuyiga bakomeze gukurikirana barabe koma amasoko avorata ryari bigenda gute. Niho umuntu agenda izi challenge nizo zigana zikoreka experience. Ikindi naco umugane wawe bagura iyo byakorotse hamwe byaduze bakagurisha. Rero umwanya mwiza n'uyu umwanya mwiza burya wa muhari hari nibaza ko umuntu yoba ari karagura no munsi all right. So thank you so much guys. Yari no update twari tubafitiye. Reka dusubire the next episode. Ikindi naco ntiwibagire kugira subscribe. Nimba ari ikantu wumvise yakwanteresa gerageza ugasige muri commentaire canke utwungure yuko just ngaha dutanga information. Hari abantu bo bumvumengo tugiye hari ibindi bintu byinshi bari bakeneye. Just dutanga information. Ushobora kugira research zawe cyane ari ahantu wumva yuko mbengo biriko biramacingana neza ukitura MetaVision kagufasha. All right. So thank you so much. Until next time.